namwe bakunzi ba radio televiziyo Burundi bwiza, nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro. Muri kumwe na Pamela Mugisha, tukaza kurabira hamwe ingaruka kubigeme batwarira inda iwabo. Hano mu gihugu iwacu hariho benshi bacubakiye ku mico n'imigenzo mu kwemeza ko umwigeme atwariye inda iwabo aba amenje, ko akwiye gucibwa mu muryango agahanwa bikomeye akanangazwa. Kugutinya guhanwa, gucibwa mu muryango ndetse no kwararazwa, bamwe muri abo bigeme bahitamwo gusesa amaraso mu gukorora izo nda ndetse no mu kwica ivyo bibondo ataco bizira. Mu gihe abakurambere bobo babandanya bemeza ko umwigeme atwariye inda iwabo aba amenje akwiye gucibwa mu muryango akanangazwa, bamwe muri abo bigeme na bamwe mu mashirahamwe aharanira agateka k'umukenyezi bobo suko babibona. Batera kamo iyo miryango ababanyi babo bigeme ko boharanira kubaba hafi, bagatahura ko aribo bafise ijambo rya mbere mu kubafasha, mu kubaba hafi, ndetse kugira ngo bashobore kwakira no kwiyakira muri ivyo biba vyababayeko, ngo umwana bimirije kuronka azoze asangaho akanyamuneza n'urukundo. Barangiza basaba batera kamo leta mu kuyisaba ko yogira ico ikoze kugira ngo hazoze hahanwa impande zose, ngo narirya bamwe muri abo bigeme bakorora canke bakica abo bana kubera ko babisabwe n'ababateye izo nda canke babihakanye. Umwe wese arashobora kwibaza ati mbega none ko atamezi abiri ahera tutumvise ahabaye ubwo bubisha, kandi leta yashizeho igihano ruhasha ku bakoze ubwo bubisha, mbe none ku rundi ruhande hoho vyoba vyifashe gute? Nkabandangije nshimira mwebwe mwese mwariko mukurikirana iki kiganiro, nongera ndabasaba kugira ico mutereraye no gutanga ivyiyumviro vyanyu. Mugire iteka n'itekane, murakoze.